ibintu bihinduye isura. Gerard Ndabirabe yaraye akubitiwe aheba i Bujumbura mu Kigobe mu nzu y'amakoraniro niho ivyo byose vyabereye. Gerard inyuma yo gushaka kugena umuhungu we mu mabanga bigasakuza abantu bakavuza induru abashinga amateka bakidodomba ariko bikaba ivy'ubusa. Nanone yarasobeye kugena umukenyezi wahoze ari umukenyezi wiwe. Umuhabara bagendanye wa Gerard Ndabirabe niwe yashatse kugena mu mabanga. Twaheruka nyene tubashikiriza ijya nkuru y'umuhungu wiwe ngaha kw'Isaha TV. Uyu munsi hari ku munsi w'ejo ishirahamwe twarababwiye uko ngene ishirahamwe King Umurundi niryo dukesha ayo matohoza yambitse ryashize amatohoza yimbitse ishirahamwe King Umurundi ryashize ahabona kandi akandi kamaramaza k'umukuru w'inama nshingamateka ariwe Daniel Gerard Ndabirabe. Hari mu mwaka uheze wa 2025 umutama Daniel Gerard Ndabirabe yarinamuye ashaka kuzeza intandase ziwe uwahora ari umukenyezi wiwe bibarukanye ikibondo c'imfura. Ico gihe ngo abegereye mutama Gerard Ndabirabe barajorewe baca baramwikebukanya baramirira kure abona kwikebukanya nyine abona ko ibintu bikomeye cane. Gerard Ndabirabe ngo yaragondojwe gose ico gihe arasezerera uyo mukenyezi ariko aja kumutereka mu biro vy'umushikiranganji w'amagara y'abantu. Gerard Ndabirabe yoba yahavuye aja mu gutwi kwa Perezida Ndayishimiye maze umukuru w'igihugu ahava asohora itegeko muri Munyonyo 2025 rigena uyo mukenyezi mu mabanga yo gukurikirana ibijanye n'abakozi Directrice de Ressources Humaines mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu. Mwishirahamwe King Umurundi Freedom bavuga ko bagerageje kurondera Gerard Ndabirabe kuri telefone kugira ngo agire ico ashikiriza ku bimuvugwa ko ariko ngo ntiyashimye gutanga ikiyago. Ngo baranamurungikiye ubutumwa bwanditse kuri WhatsApp nabwo arabusoma ariko ahitamwo kwinumira. Hagati aho ngo uyo mutama Gerard Ndabirabe aja yaratanguye gutera ubwoba abakorera mu nama nshingamateka bobo batanga amakuru mw'ishirahamwe rya King Umurundi Freedom. Ishirahamwe King kuko ryabitangaje rero rivuga ko rifise n'ayandi makuru buca rishira habona kuri uyu mugabo Gerard Ndabirabe biboneka ko abandanya guhemukira igihugu. Hari imbonerakure yari umukuru wa zone ariko yarabogojwe ngo yanka kubogora iranana gose yanka kuva mu mabanga. Haniho ni mu ntara ya Buhumuza. Niyo mbonerakure amazina yayo ni Niyongabo Dieudonné. Amakuru adusumira amakuru dukesha urubuga kandi Kingdom Freedom Umurundi Freedom avuga ko abagize inama ya komine Muyinga bakoranye kw'igenekerezo rya 21 Ruheshi 2026 maze rero abo
abategetsi kumukurako amaboko biranga. Buramatari w'intara ya Buhumuza umupfasoni Denise Ndaruhekeye yaciye atera umukono kw'icete ribogoza Uburundi niyo ngabo. Ababogoje iyo ndongozi bahisemwo kwigumiriza ibanga ntibashire ivyo yagirizwa mw'icete ryo kuyisezerera. Yamara mw'ishirahamwe Kingdom Umurundi Freedom barashoboye kuronka amakuru y'ibanga kucatumye isezererwa. Icambere guca amande abanyagihugu ariko ntibahe igitansi maze y'amafaranga igaca ishira kuw'inyuma igacisha kuwepfo. Ica kabiri kugurisha amatongo yegukira leta muri zone arongoye ya Rugabano amafaranga igaca iyiremeka. Ica gatatu kutumvikana kuba n'abakuru b'imitumba iri muri zone irongoye inyuma yo kubategeka ko mu gihe igendeye umutumba itegerezwa gushikanirwa impene n'imiburiburi zibiri hamwe n'inkoko. Ngo niyo ngabo Dieudonné amaze kumenyeshwa ko yahagaritswe burundu mu mabanga yararahiye ararengwa ko azoguma arongoye iyo zone. Ishirahamwe Kingdom Umurundi Freedom rikaba rikibaza aho iyo mbonerakure yoba ikura inguvu na rirya ingo yirirwa irigamba ko ari imbonerakure yiyemera gose. Si irya mbere aho mu ntara ya Buhumuza havuzwe imbonerakure zifise ububasha budasanzwe ku buryo zishobora gukora ivyo zishatse, kwaba kwica canke ugukora fraude ariko zikaguma zidegemvya. Ibibazo biragoye gose n'ingorane zikomakomeye cane. Ndaruhekeye Buramatari arakora iki ngo niyo ngabo Dieudonné abogozwe avanwe muri ico kibanza yiremetse yagiyemwo kandi biboneka ko atagikwiye? Abanyagihugu nabo barondera ukungene bashobora kuronka uburyo ubu n'ubu budasanzwe kugira ngo batunganye izabo. Abanyagihugu baronke ukungene bashobora kubaho mu mwidegemvyo badahohoterwa n'izo mbonerakure, zidabaca amafaranga, zitabatoza amakori hama ntizitange ibitasi, zitabanyuruza, zitabaca amande, ngo zishikanirwe impene n'inkoko zisahure abenegihugu n'utwo bakabaye bariko tubatunze, hama duce tuja gufasha no gutunga izo mbonerakure. Ububasha zibukurahe? Akarorero ni Shabani Nibomubona yaragiye arigaragambya, bihera bamuhaye ikibanza baramujana bamutereka mu nama nshingamateka. Imbonerakure itazi no gusoma inkandagira bitabo. Ivyo vyose ni ibibazo, ingorane zikomakomeye cane zibandanya gushikira kino gihugu c'u Burundi, mu gihe abategetsi nka Varisito Ndayishimiye bo bariko barisarurira, bariko baranyonora, barisarurira ubutare, barimba bakajana mu mifuko yabo kugira ngo batunganirize abenegihugu nk'uko amakuru dufise ariko aragenda adushikira. Mu makuru yacu ataha turaza kubabwira mu nkuru zijanye n'umutekano ukungene abagwanyi biriko biravugwa ko hariko haratutumba intambara ikomeye cane, intambara ishobora gutera, ishobora kwaduka. Ubwoba ni bwose ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho n'abategetsi biboneka ko nabo batanguye kudagadwa, batanguye kugira ico bagikomakomeye ko umwanya ku mwanya umwansi iyo bagabako ibitero.
Niba utari wafyonda subscribe, fyonda ko niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uracuja ngaha iburyo urafyonda naho hantu handitse hari agakengeri, hama amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Muri abo kubahwa, amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye, naho ubutaha.